ndarwaye bisaba yuko mwofasha, bisaba yuko mwofasha mukantabariza. Ndabibwiye abo muri ofisi yuko ndwaye bavuga ngo sirwaye, bisaba yuko mwofasha rero. Ciwe nimba bandungika mu Burundi bandungike mu Burundi, maze ukwezi kose mabuja mvuza vyarase kunkira. Urubavu rusa n'urwahiye, mu mihogo bantoye uruntu ruri mu mihogo, none vyase n'ukuri. Bisaba yuko mwonsabira je nkataha, ego muzoba mukoze n'ukuri, numva vyase rwose, ego. Yitwa Niyongere Emeline, aragwaye, agwariye Saudiya, amaze igihe agwaye. Yageze aho n'umukoresha wiwe abona ati uyu muntu mu by'ukuri aragwaye, amujana kwa muganga baramuvuza biranka. Abonye ngo agira agweho ahitamo kumujana kuri ofisi bashikira ko bavuye mu Burundi. Ahageze bamubaza ko afise amahera y'itike y'indege, aravuga ati wapi ntayumvise. Hanyuma aterefona mu Burundi kuri El Fayed, kirya kigo cabarungitse, ca kigo giherutse kugwamwo abarundi, hamwe Aline aherutse kugwa muri Saudiya yatabaje. Papa wa Aline akagenda kuri El Fayed bakamubwira yuko adatanze miliyoni 9 batamuha umuntu wiwe, nuko asubira muhira kuzizana. Base kumuzanira umwana we bagihema, azishikanye agezeho ati tazo tugikeneye, uwo tuzokuzanira ikiziga napfu kizoguma muri Saudiya kuko n'ikiziga ntibarakimuha. Uyu ni uwundi. Inkumva ya makuru nabanje kumurondera, kuvuga biramugora, vyumvikana ko aremvye, namwe muravyumva mu abantu mwe. Jewe rero ngomba cenda bumvisha amajwi atandukanye, hari ivyo avuga agasubiramwo agashurikanga kubera ko aragwaye, ntafise n'ubwenge buri kugihe neza. Nsaba imbabazi ku bantu baza kumva amajwi agarutse kandi yari yaciyemwo. Aravuga akisubiramwo akavuga utuntu nyene urumva yacanganikiwe, aragwaye. Kimbo nkatangara, umuntu agwaye ivyo bindi bamusambisha n'ibiki? Yavuye mu Burundi agiye kurya umunyenga muri Saudiya se? Niba muri tike yitahire mu Burundi arahomvye akazi nawe yaragakeneye, niba muri tike y'indege atahe. Ejo agapfa akagwayo sinabimwipfurije. Bazocavuga ngo urumva ngo yishwe ngo nyanyanyanya, ntibabura ivyo bavuga kandi umuntu yaratabaje. Umwarabu arinza gukura mu nzu iwe akakujana kuri ofisi, atanduru zivuze aba yabonye ko ugwaye, none bamujyamitse hajya kugira ngo bigende gute? Reka twumvirize hano amaudio ya mbere yandungikiye, ntaramusaba ko yofata ka audio aka video, kandi bantu munkurikiraza mukoresha video, murungika video mu gihe mugwaye abantu bababone mwerekana uko mumeze. Utifashe video nawe uzobuzi ko kumbure utagwaye, uko ugwaye ntiwohisha ko ugwaye, kandi umuntu agwaye umuravye uramubona, uyumye iminwa, ntakivuga, nta nijwi ntirisohoka, muranamba badakwera avuga buke buke. Reka twumve hano naho. Jewe ni sawa, jewe ndagwaye kandi maze ukwezi kose ngwaye. Aho nahora mpora ku mavuta yaguma mbuza n'imiti ndayifise, mugabo nguma ndemba. Na telefone kuri ofisi baca bambwira ngo sinotaha, ngo ntamaze konta. Je nababwiye ati mpamagara fise, mugabo base kuvyemera. Numva niko ndaremba kubera urubavu ryamira rumwe.
kandi n'umutima ntuguma hamwe, bambwiye yuko ata n'amaraso ufise. Bose rero kumbwira ngo ntahe, aba sinzi ico mwofasha. Nsaba umukozi ofisi ndimwo iri ku muganda. Jewe ndagwaye gose, ndagwaye gose. Urubavu ndyamira urubavu rumwe kubera urubavu rwase. Bisaba urabe ico wofasha. Bisaba urabe ico wofasha n'ukuri uzoba ukoze. Ego ndashaka gutaha mu Burundi n'ukuri nkaja kwivuza mu Burundi. Kubera hino baguma bampa imiti muga nta kamaro imarira. Jewe ni sawa, jewe ndagwaye kandi maze ukwezi kose ngwaye, aho nahora mpora ku mavuta yaguma ambuza n'imiti ndayifise, mugabo nguma ndemba. Naterefone kuri ofisi baca bambwira ngo sinotaha ngo ntamaze konta. Je nababwiye ati nta magara mfise, mugabo banse kuvyemera. Numva ndiko ndaremba kubera urubavu ndyamira rumwe, kandi n'umutima ntuguma hamwe, bambwiye yuko ata n'amaraso ufise. Bose rero kumbwira ngo ntahe, aba sinzi ico mwofasha. Nsaba umukozi ofisi ndimwo iri ku muganda. hano arabivuga neza ati je naterefone muri Elfayede ndababwira ko ngwaye, inyishu banyishuye ni liheritike kandi nta mahera mfise. Yaraterefone ariko yaraterefona ni wirihiritike kandi nta mafaranga afise. Ngiyo Elfayede. Iyo mvuze ikintu jewe simba nshatse ngo kibe, ariko nk'ubu yopfa ko ariko aratabaza ntibavuga ntibavyumvise. Buri minsi barihira abo bashatse, abo badashatse bakabareka. Ndabibutse ko hariho urucuruzwa rukorwa n'izi agence zisafirisha abantu. Iyo umuntu yasafiriye avuye mu Burundi akaja muri Arabia, ageze gutaha bamubwira ati genda hajya kubira iwacu bakutaburira itike y'indege, canke bwira abo muhira iwanyu bagende bagurisha itongo baze ku biro tubahe itike y'indege. Amatike barayagurisha harya nyene, bafise sitoke yazo. Ya mafaranga avunikira umwaka wose muri Arabia, ugashobora kugura itike y'indege hanyuma ugaca utaha ugwaye. Hari igihe abarabu baba barakuroze ugaca upfa haheze nk'umwaka canke imyaka ibiri. Abahungutse nde wagiye kunyokera ofisi, amafaranga ukoreye umwaka wose ugwaye bashobora ngo utabura itike y'indege kugira utahe. Wa muryango uhomvye umuntu, nta n'inyungu y'agaparisera yaraguze basigaranye. Aho kantu murakumva? Urwo rukundo mwumva rungana gute? Ntibanezwe ko mupfa, ntibanezwe ko mugwara. Gomba mugware, mugombe mupfe, mugombe muhere, inoti baba bazegeranije. Ariko bino bintu leta ntiyovyemera uko nyene. Reka ndabumvisha kandi kantu hano. Arabivuga neza ati Elfayede bambwiye ko je nirihiritiki. N'utudio yanje kurungika ubwa mbere, ariko kubera ko tutumvikana kuko ijwi ryamujanye kubera kugwara, namusavye ko asubiramo kugira bivuge cane ziya mwumvise hajya imbere. Reka tumwumvirize. Amahoro n'amahoro, murameze neza? Jewe ndagwaye, jewe ndagwaye. Nitwa Emeline. Yego, navuye muri ofisi yo muri Elfayede.
none ndabatelefone ndababwiye ko ndwaye bavuga ngo nimirire ibitike kandi mabuja yarisabye ko notaha kubera ko nari maze ukwezi kose amvuza vyanka ko ndashaka yuko mumfasha kweri nkataha mu Burundi nzohama kubaza n'ukuri jewe amazina yanje nitwa Niyongereye Emeline yego mvuka mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe yego niyo mvuka yego jewe maze igihe ndwaye ukwezi kose ndakumaze ndwaye yego ukwezi kose ndakumaze ndwaye yego kubera mabuja yaramvuje aramvuza kwa muganga baguma batora ko ata maraso mfise kubera naguma nzungurukwa cane ubwenge bukanjana none ubu biguma bibandanya yego haraciye indwi Muhamadi ndamubwiye ukuntu meze aca ambwira ngo ninihangane ngo vyase ngo nzoheza ndababarire none ejo narababariye ukuntu meze banyishuye ngo none ngo urafise itike ryogushikana mu Burundi nanje ndababwira uti jewe nta tike mfise mugabo nta magara mfise ndababwiye yuko baciye bareka gusubira kuvuga mabuja mugabo aguma avuga uti none ko mbona waremvye reka nkujane kwa muganga caranjana kwa muganga basanze ndwaye uruntumu mw'izosi ndabereka yuko urubavu rwose atana kimwe norukorana yego none kuri ofisi nasubiye mabuja ndamubwiye uti je kweri basi bacinjana kuri ofisi baca bambwira ati ngo ntemeye kuja ku kazi ngo ninemere mvire hino ngo nisubire ku kazi nanje naciye nanga gusubira ku kazi kubera ata magara mfise sinzi ico mwomfasha jewe ahantu ndi ni muri ofisi uriko umugande gusa sinzi ingene bayita yego ahantu haye sacenda je nababwiye yuko nameze neza kubera urubavu rusa n'urwahiye kandi maze ukwezi kose baguma bampa imiti vyarase kumira none nasavye yuko notaha base rero ngo nisubire ku kazi ngo ngume nkora jewe rero nari nasavye yuko notaha banyankiye yego jewe ejo kuwa kangahe ejo nari nabwiye Muhamadi uti jewe ndagwaye kandi ndaremvye ico yakoze yambwiye uti none wabwiye mabuja ko urwaye ndamubwira uti mabuja namubwiye ico yabwiye yaciye ambwira ngo nibanjane kwa muganga baransubijeyo navuyeyo nta n'ikintu na kimwe novuga ngo Muhamadi yarongeye kuvuga
icyo yakunyavuga ngo byakunda kuntaha ngo ni mpaka ngo itike. mu kurangiza mu kurangiza reka twisabire aya ma ajansi asafirisha abantu muri Arabia Saudite yikubita agashi yiyumvire ku barundikazi abarekurire gutunga amatelefone kubera yuko ingingo bashizeho yo kubuza abarundikazi gutunga amatelefone nk'uko ibindi bihugu byose birungikaho abakozi bibigenza niyo nyirabayazane yo kugira ngo abarundi banyanyaswe bicwe bacugwe bufuni na buhoro mu gihe abandi bafise umwidegemvyo hariya uwo murundi agezeyo baca bamwugaranira kurya kw'akayabo kugaranira mu kazu mw'idunda sinzi ko nabona inkoko zitungiwe mw'idunda niyo bocisha ikintu mu ntoboro z'idunda urumva mu kugira sahura kandi yugaranye rero umurundikazi muri Arabia afashwe nabi gusumbwa n'umunyororo umunyororo wewe afise amategeko amucungera amukingira ariko abarundikazi nta tegeko rimwe ribakingira bafise nimba nahari ntiyubahirizwa kuko bama bafunzwe bazira ubusa kubera ko basohotse vyabacanze bakabura indya bagakubitwa bagafatwa ku nguvu bakimwa agahembo bakimwa agatelefoni bavugana n'imiryango inzara ibishe bagaca baja mw'ibarabara polisi imufashe agaca kumufunga baranakubitwa vraiment arabakubitwa bazira ubusa bata amategeko abakingira ahari iki kintu none leta vraiment ntiyokiraba kweri ikavuga ati mwebwe bana bacu twarabashize ku cata ubu namwe tubashira ku bantu mugomba kuja kurondera amafaranga mugakora vyase bikuze kugira ngo ejo bundi turuge muri ya mavision tumeze neza ati reka tuje amategeko abahingira kandi biroroshe ko babwira zirya agence tumviriza uzotabaza avuga ko haheze amezi abiri atarahembwa canke mutaramuvugisha iyo agence ntizobishoboye tuzoca tuyugara ivyo biroroshe cane ko ngaha nzana Emeline mvuga ati Emeline amaze amezi 5 atavugana n'umuryango wiwe amaze adusaba bagaca bakura ku murongo leta ati mwebwe n'ivyo twumvikanye bagaca bavuga ati okay mwe rero kubera ko vyabananiye bagaca bahura bagaca bavura ngo bakiriho abandi abakeneye akazi si benshi iki kintu nuko ari muzi mu kirabe bwana leta y'u Burundi muze muraba ukuntu mubigenza kuko aya mashirahamwe arasesemye yego arasesemye kabisa cyo birangira ahantu none aba bantu barafise umutima uruntu canke ibikoko vyigendera yego vraiment birangora ko utahuka sindabesha